Ku mazina yanjye twanditse Clovis nkaba ndongoye Light Agency nkuko mubibona uno munsi tukaba twaje gutangura evenement yitwa Kids Music Talent akaba ari evenement ijanye n'amatara ari mu bana n'abajene bafite imyaka hagati y'imyaka 6 gushika ku myaka 16 cyuviro cyo gutegura higanwa nuko dushaka kudetecta canke kumenya amatara abana bafite ingabire zitandukanye bijanye no mu kuririmba cyane no mu kuvuga ibicurangarisho abana b'u Burundi. Niyo mpamvu no munsi twashoboye gutanguza iyi 4e edition kuva tugitangura turamaze gutegura ama edition atandukanye. Rero kuno munsi twatanguye ama selection ya 4e edition ya higanwa yitwa Kids Music Talent. Muri no mwaka twakiriye abana barenga 70 bashika hafi 75 bakaba bari mu mice itandukanye kuva kuri iyo myaka 6 gushika ku 16 akaba harimo abaririmba n'abavuza ibicurangisho. Mu ntumbero yihiganwa hanini ni kugira dushobore gupromotinga, kugira dushobore kugaragaza impano ziri mu bana kandi abana b'u Burundi. Niyo mpamvu mu gutegura yihiganwa ahanini turabategurira ibikorwa byo gushobora kugira bashobora kumenyekana nko gusohora indirimbo bagasohora amandirimbo mu studio tukagira ama promotion mu biganiro bitandukanye kandi naho hari ubushimwe bumwe tubaha ama trophée n'ibindi bushimwe bitandukanye. Muri no mwaka bizogenda nkuko nyene gusa azoba akiyongereye cyane kuvyerekeye no kuza turaba ashira habona cyane gose kugira basho kubona impano ziri mu Burundi kandi zifise abana. Mu bisanzwe yuko ishiganwa yamiteguye imisi yose batangura n'ama inscription hamagasha bagira ama selection bavuye ama selection bakaja baja mu demi final hanyuma après bakaja muri final. Ariko no mwaka nkuko mwayibonye vyanativye cyane gose nuko ikibazo cabaye ca corona bitandukanye n'ibiki ariko twaragerageje turavuga ko biri kose tuza kugikora umwaka turavuga ariko naho umwaka uri kurahera reka tugire ibibaye tugire ivyoroshe bitazodufata igihe kinini ari ibintu tuzotegura hafi nk'amezi 2 atarenga 3 cyo twatse dufata ko baja muri selection hama dutora abana bashoboye bafite izo mpano kugira ngo bashobore kuca baja muri final abazotorwa muri final hanyuma abantu nk'ubushimwe amemta ntibanu nk'ubushimwe gusa nuko abana baba bashize muri finale baragira team ihari yo kuguma bagironka ama coaching baronka ama conseil baguma baba hafi abantu babakuriye kugira bashobora kuza barabigisha no kuza baragira ibiteramo bitandukanye. Impamba mikeshi ntizibura mu bikorwa nk'iki cyambere ari abana batoroshe gukurikirana kenshi ariko turashimira Imana cyane gose kuko nta muntu yishoboza byose ariko Imana nidushoboza mu byo dukora byose. Ariko mu mpamba nini twama tubona nuko ari ikintu kiba kijanye n'umwanya kugira abantu ushobore kubaronka mu mwanya ukwiye cyangwa umwanya umwe kugira bashobore kwiga cyangwa bashobore kugira izo coaching nivyo kenshi usanga binagoye cyangwa abana kenshi urazi yuko mu gukora baba bafise kuntu baba bameze gutandukanye ariko Imana iradushoboza kubijira byose iradushoboza kubumvisha igikorwa barimwo turashobora kubumvisha yuko bataje kugira bakompete cyambere ngo bahiganwe ku nguvu ariko juste kugira berekana ingabire barimwo bakore n'ishaka hanyuma bamenye kwiyesprima imbere y'abantu benshi. Icyambere no tangura kuvuga nuko igihe cyose twamatuzi nuko umwana cyambere umuntu ntavuka ingabire ntayimenya yakuze
canke nukuvuga ngo ati Ingabire iza yakuze, ariko umuntu wese ko turi twese ngaha, umuntu wese arafise impano yaremanywe, arafise ikintu Imana yashize muri we, arafise ingabire Imana yashize muri we yavukanye. Rero mu gihe umwana ubonye afise ikintu akunda, afise impano, ukaguma ntubishobore kuyimwereka canke umuhe opportunité yo kuyikuza canke aronka ahantu yo gushobora kuba encadré kugira ngo ashobore gushika kuri yo passion afise cyangwa kuri yo ngabire afise, kirababaza cyane mu miryango y'abarundi. Kenshi usanga nk'umwana afise ingabire, kenshi mba ariyo gukina umupira canke yo kurimba, kenshi bayimubuza. Ariko tumenye yuko ko ari abantu batungishije cyangwa muri no myaka babeshejweho n'ingabire baba bafise. Yo kubw'ivyo je navuga ko imiryango cyangwa abavyeyi bafise babona ingabire mu bana, baze barabasunikira kuza baraja mu bintu byatuma iyo ngabire yabitera imbere, iyo ngabire yabikura, kugira ngo imyaka iri imbere ego turiga tukamenya amashuri, ariko tumenye yuko ubunye n'ubuzi ukuntu bugoye, ariko umuntu ashobora no gutungisha ku ngabire yiwe agashobora gutera imbere. Finale twitege bidahindutse le 20 décembre.